Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Ni jewe Janvier Imana irambona nkuko muvyumva nkuko mubibona kandi nkuko mumaze kubimenyera muri kino kiganiro igitondo gishasha gisanzwe gishusha kuri Ntamvu Idaheta TV. Nagomba dusangire aya majambo numva mu mutima twosangira mu ntumbero yo guhanurana kuko mu rugendo niko bimeze. Urugendo rw'iyobokamana bisaba ko duhanurana, bisaba ko duterana intege, bisaba yuko twigishanya, bisaba yuko dufatana amaboko kugira ngo bikunde turubandanya hama tuje turusozera amahoro. Ni mu gitabo twavugishwa n'Imana Yeremiya, ni mu gice ca 4 dusoma ku murongo w'14. Igice ca 4 umurongo w'14 havuga ngo: Ewe Yerusalemu, niwuhagire umutima wawe ivyaha kugira ngo ukizwe. Uzogeza ryari kwama usembereza ivyiyumviro vyawe bibi mu mutima? Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, no majambo nagomba ko dusengerako turavye mbega aya majambo mu vy'ukuri ariko avuga iki, ariko abwira bande. Aha ariko habwirwa Yerusalemu. Yerusalemu naho havuzwe Yerusalemu abavuzwe umugwa mukuru w'Abisirayeli. Abisirayeli nabo ni ihanga ry'Imana. Mu mvugo novuga ngo y'Imana no kuvuga nk'ubivuze ngo ewe Burundi, no kuvuga bivuze yemwe mwa Barundi, no kuvuga ivuze Burundi bivuze Abarundi, ivuze Yerusalemu naho ivuza Abisirayeli. Rero ngaha hariko habwirwa Abisirayeli ngo buhagire imitima yabo ivyaha, no kuvuga boze imitima yabo kugira ngo imicafu, imyanda ari byo vyaha biyivemwo, bive mu mitima yabo, hanyuma ngo kugira ngo babone gukizwa. Murumva muri kino gihe cacu bavuga ngo mukizwa. Naje nakuze ndavyumva umuntu agiye mu ishengero ry'abaporoti bagacavuga ngo ni mukizwa. Hari nige bagerige bakavuga ngo kwa mukizwa, ugasanga umuntu yahindutse adresse ivuga ngo kwa mukizwa. Kandi n'iki gihe turaca bivuga mukizwa cyane cyane iyo tumaze kubona ko uwo muntu afise imico nyene y'umuntu yakijijwe, y'umuntu ativanga mu vyaha. Rero ngaha Abisirayeli babwiwe ngo nibiyoze, kwiyuhagira, biyoze, boza imitima yabo kugira ngo ivyaha biyivemwo. Imana yacu nidutabare. Murazi ko iki gihe c'Abisirayeli babayeho bacumura bava ku Mana, kandi igihe cyose bagirire bakoze ivyaha bakayigarariza, no kuvuga ivyago vyarababako, hanyuma ibihugu bikabatera, bikabatsinda, bikabanesha. Ariko mugabo iyo bemeye kwihana naho Imana igasubira ikagira ntikabagarukana mu ruhongore nk'abana bayikunda. None ngaho babwiye ngo kugira ngo mubone gukizwa, kugira ngo bikunde ko mukira, kugira ngo bikunde ko mukizwa, mube abakijijwe, mukwiye kwiyuhagira imyanda y'ivyaha bikava mu mitima yanyu. Imana yacu nidutabare. Kandi nibaza ko ngaha uca wumva nawe wirabishije ko iri jambo bavuga ngo umugani ugana kariho ntiririko ribwirwa Abisirayeli, ririko ribwirwa jewe, ririko ribwirwa wewe ngo twiyuhagire. Ahandi naho bavuga ngo twiyambure icaha cose gikunda kutwizingira ko n'ubundi bubi ubwo aribwo bwose bwo babusigaye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, intumbero ni intumbero yo gukizwa, ni intumbero yo kuba abantu Imana inezererwa, intumbero yo kuba uko Imana igomba. Ibindi byose bizoheza bikunde, ibyo kugororoka bikunze n'ibindi bica bikunda. Burya mwibuka yo kw'ivyago isi ifise, ivyago abantu dufise bikwegwa n'ivyaha, vyakwezwe n'icaha. Icaha kimaze kwinjira mw'isi, n'indi mivumo yose cirinjira, n'ibindi vyago bica birinjira, isi ikwegegwa umuvumo. Ibiterwa biranka, ibikoko biranka, ibintu biramera nabi, ingwara zadukamwo, impfu no kwicana n'ibindi byose biraheze biragira bihabwa ijambo vyakindaro mw'isi. Imana yacu nidutabare. Rero
kugira ngo tube abakijijwe vy'ukuri, twemere twoge mu mitima yacu. Imana yacu nidutabare mu ntunge, nico cotuma dukizwa rwose ivyaha, kwemera koga mu maraso ya Yesu, mu mbabazi z'Imana. Imana yacu nidutabare. Ngaho rero yavuze kandi ngo uzogeza ryari kwama usembereza ivyiyumviro vyawe bibi mu mutima. Imana yacu nidutabare. Ibi nibaza yuko kugira ngo bivugwe yuko wewe atacimviro na kimwe kibi kiri mu mutima wawe, nivyo koroha. Nagomba rero ngo twisuzume turabe bene data bakunzi ba kino kiganiro, ni imvugo nyene mba numva na nizi nyigisho n'aya majambo mba numva, urabe ko atavyiyumviro wasembereje mu mutima wawe, ivyiyumviro bibi ku bandi, ugasanga naka umwipfuriza inabi, nakura mwanka, wewe nta nivyazi, umwiyumvira ko nabi, wumva umengo yotuma homba, yotuma agira ivyago, usanga umengo mbere uramuperereza kugira ngo umenye yuko yoba yagize ingorane. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo ijambo ry'Imana ntirigomba ntiridushigikira mu kutwemerera ngo dusembereze ivyiyumviro bibi mu mitima yacu, kuko ryavuze ngo uzogeza ryari kwama usembereza ivyiyumviro vyawe bibi mu mutima wawe. Ivyiyumviro vyawe bibaye bibi, nawe n'ivyo uvuga n'ivyo ukora biba bibi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, none rero no majambo nagomba ngo dusenge Imana, dusengeye kuri ano majambo nyene. Mbega wumva ari ico wobwira Imana? Wumva ari ikintu wokwemera ukwiyuhagira? Uku kwiyuhagira kuvugwa n'ukwihana, n'ukwemera gusaba imbabazi, n'ukwemera umuntu agaca bugufi, n'ukwemera umuntu akavuga ngo Mana iki kintu ndumutsindwa. Kandi burya naho bigenda bitituka mu bantu, abantu turakwiye kugira uyu mutima wo kwihana, umutima wo kweza, umutima wo kwemera kwatura ivyaha, kuko niho ubugingo buzanana. Mu kwihana niho ugukizwa kuzanana. Imana yacu nidutabare. Ngaho tubonye ngo kugira ngo ukizwe, ewe Yerusalemu, ni wuhagira umutima wawe ivyaha kugira ngo ukizwe. Ugukizwa, ugukira, ugutabarwa kuzanana hanyene mu kwihana, mu kwiyoza, mu koga ivyaha vyacu byose bigahanagurwa. Na rero sinzi hamwe woba waramaze koga ivyaha mu mutima wakaba wumva atagakashira n'amahoro, ariko mugabo niwasuzuma ugasanga hari akantu muri vya bindi bigize imvugo, indabo, ingeso, inyifato, hakaba hari akantu wobwira Imana. Imana ntirambirwa nuko woyisaba imbabazi, uyibwire ngo Mana mbabarira kandi cyo kubabarira, hanyuma wirigwa amahoro, ubone gukizwa, ubone gutabarwa, ubone kubona inyisho y'Imana. Dusenga Imana. Harashushe cyane. Nanje rero asha ibiyaga bica biyaga, gacu usanga nyene rero nticoroshe imbere ya kamera. Nuko none rero dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Nizera ko ari ikintu uronsemwo wumva wo kwiyuhagira, wo kwiyeza, wo kwitunganya, usaba ko Imana imbabazi kugira ngo bikunde ukizwe. Kandi nizera yuko wumvise yuko udakwiye kubandanya usembereza ivyiyumviro bibi ku bandi mu mutima wawe. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwa no majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akaba yemeye gusaba imbabazi, umwezi umutunganye, maze umushoboze gushishikara gukizwa rwose no gutungana. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye. Amen.